nibaze ko munyumva neza kandi mumbona. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndasubiye kubaramutsa kandi mbifuriza amagara meza. Iki ni igice cya kabiri cyo guhanurana ingo n'imiryango, cyane cyane abagabo n'abakenyezi. Nkuko nababwiye, ibi turiko turayaga, iki kiganiro twatanguje si ikiganiro kiraba abana bato, kiraba abakuze. Ubwa mbere nari nababwiye ukuntu ufise ingorane kuri Kazoza Film Media YouTube, niho iki kiganiro gica saa 4:30. Saa 4:30 tuba tugipostinze canke twagize live. Iki gice cya kabiri shaka tuvugane ku bwa mbere nari nababwiye konkombo ku bagabo bafise moto zitaduga neza canke ziduga ntizitebe. Konkombre ni ikintu gikomeye cyane. Konkombre ni ikintu gikomeye cyane. Raba ijya video ya mbere, nimba utarayiravye uraba ingene baprepara konkombre nari nabikweretse. Hama ndakubwire yuko konkombre uyifungura avant les repas. Toutefois que tu dois manger quelque chose, tu commences par le concombre. Ukitaka kukula chakula chochote kile, anza kwanza kunywa maji, kula concombre. Iyo ukase concombre uyisatuye ubupande buto buto kujya naberetse, indani harimo iki? Concombre murazi ko ari vert yose, indani harimo iki? Harimo amazi y'ururendarenda. Imana ibyo yaremye byose harimo umuti. Muri concombre harimo amazi y'ururendarenda arenduka. Concombre forme yayo imeze gute? Les formes de concombre zimeze gute? Zimeze nka moto. Irya moto turiko turavuga yacu, urabe concombre forme yayo ni moto. Iyo uri kuraduga moto, ushitse ku mudugo aho wari ukeneye gushika, bigenda gute? Hasohoka ururendarenda. Hasohoka iki? Ururendarenda. Nibwo rurimwo hariya muri concombre. Concombre rero yacu ishobora kuba moto yacu ari nto cyangwa ari nini. Ufise rero ikibazo cy'uko uvuga uti jewe ndigaya, ni forme mbona atari yo nari nkeneye, concombre iragufasha kuko igwiza ururendarenda mu mubiri wawe, bigatuma ijya ko moto yawe ishobora kuba mu kigero wifuza. Fungura rero concombre minsi yose. Ushatse bitangurire ko mu gitondo ugiruje ku kazi, bwire madame tijewe zurampreparira aga concombre udupande tukeyi uhekenya wigira. Saa 6 ugira ufungure uhekenya concombre, ku mugoroba ugira ufungure uhekenya concombre. Kwanza inanarinda constipation. Constipation ni mbi cyane kubijanye no kuduga kwa moto. Kuraba ninjya dufungura rimwe na rimwe ugacishamwo agatoki koroshe, ugacishamwo utubogo turengarenga, ugacishamwo agasosi potage, kugira ngo wirinde constipation. Ukonstipa ni bya bintu ujya kuri toilette ugatebayo, ukarinda gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo kuri toilette bitungane neza. Ibyo ni ngorane. Cyo gituma usanga dukeneye agapapayo, amatunda. Ivyo tuzobigaruka ko polipoli. Nshaka tuzoduge buke. Twatanguriye kuri concombre, ubu ndiko ndakubwira akamaro kayo mu byerekeranye n'intungamubiri, kuko concombre ifise rujya ruziri rurimwo rukweto rurenduka. Concombre ni nziza ku maso, mu gihe bijya kenshi ntuzogira ikibazo cyo kutabona neza. Koje naje kubimenya aho ntanguye kubura
imbono yanje itabona neza. Ntanguye kugira ikibazo cyo kubona nabi, niho natanguye kugira ikibazo c'intuze, niho natanguye kugira ikibazo cyo kutabona neza amaso. Hama mbajije barambwira ati kokombure ni sawa. Hama kokombure ndayiriye sanga itunganya n'ibindi byinshi muri ivyo ndiko ndababwira. Kokombure umuntu ayirya cyane, ni ibintu by'imifunyunyu byo mu maso byibiki byo kugira pombi ibiza, ugumana po nziza cyane cyane. Rero niyo ukora sport, ari nk'umuntu agira marche, akagira sport, akagendagenda, akagira aga sport kwa, avyutse akagira aga pompage, akagira marche, buke akikuramo ama stress iki, birafasha. Urumva hama rero ko turiko turavuga ibintu byo ku by'imoto iduga cyangwa itaduga, kokombure iri mu vya mbere bifasha. Uruziri rukaba rwishi, rujya rurendarenda rukaba rwishi mu mubiri, imitsi ikagororoka ikamera neza. Hama rero nzobibabwira neza ejo bundi saa 4:30 live, ninasubira kugira live tuvuye kuri kokombure, turashobora kuja ku gitunguru ca rouge, kuko si ngombwa kubirira rimwe. Ubu uri kurananiza umubiri, kuko umubiri nawo iyo utamenyereye ibintu ushaka bigende pole pole. Si ngombwa ko ibintu bigenda n'ingoga. Cyo gituma ashaka ko tuzogenda pole pole, buke tuduga par etape. Turakeneye yuko mugira amagara meza, tukagenda bikeneye. Birambabaza abantu bakiri bato batarakwiza imyaka 30 badatwara moto neza, kandi birasenya ingo nyinshi, biratuma ingo zicana inyuma. Birababaje. Urumva rero ndavuga nti tuze turabiganira ko ni ibintu palpable, si ibintu medical, ni ibintu ushobora kuronka. Ni kuvuga ukeneye igitunguru urakironka ku isoko. Apana igitunguru cera, les oignons blancs, apana les oignons rouges, ibitunguru bya rouge, ibitunguru bya rouge. Aka gapupe kanyibutsa abuzukuru banje baragakinisha cyane, ndagakunda kukaraba, kandi umengo ni dessin karabaramutsa karabaramutsa ngo yambu. Bon, urumva rero nguko twako turabivuga, les oignons rouges, c'est comme muzuko, les oignons rouges. Les oignons rouges ni nziza mu ntungamubiri, zirafasha. Urafata gitunguru ukagikatakata kujya bisanzwe, ugashiramo akandimu, hama ugahekenya nka salade. Gitunguru ca rouge ushatse ugashira ku ndya ugira ufungure, ugafungurana n'utwo dusalade tw'igitunguru. Nacyo nyine kiratuma moto yawe imera neza, kandi biri muri bya bindi bituma n'amaso wabona neza, kuko n'amaso nayo ni imitsi zivye, dutangura kubona nabi, dutangura kugira vue les malvoyants, tukaba les malvoyants, kandi indya ziriya. Igitunguru rero ca rouge uramenye ko nacyo gikenewe kandi ari cyiza kukijya. Ibyo byose rero ndiko ndababwira, muzoze muribuka ko tubifungura utarafungura ikintu na kimwe, bitegeza kuja mu nda avant. Kandi vyiza ni no kwikiza inzoka, kunywa imiti y'inzoka birafasha gutuma ibyo turiko ndavuga dufungura bituma za nzoka zitabijya, ngo inzoka zo mu nda, je veux dire ama scaris, ama trichomonazi, zande zijya nzoka zose zo mu nda, za amibe yo nimbi cyane, no kuzivuza kandi imiti yo kwa muganga, nimba hari n'imiti y'ikirundi izivura ukayinwa
ukumva ko imiti y'inzoka wayinyoye. Umaze gufata imiti y'inzoka ibyo bindi uri kurafata bica bigira akamaro, kuko nka amibe yoyo nayo nyene iratuma umuntu atamera neza, mbere na moto ikamunanira kabisa. Yoyo no kuduga n'ahantu hatambitse yinanira, no mu kiyayi ikinanirwa, kuko amibe ni mbi. Cyo gituma rero tutegeza kwivuza inzoka. Hari abantu batibuka kubivuga kuko nabyo bigira bibuze, kandi n'ibindi byose. Niyo ugwara malaria ugaca wivuza malaria utivuje inzoka, baguha imiti inzoka zikaca ziyonona mu nda, ya miti ntigira akamaro. Niba abandi wumva ngo yagarutse gufata kire yasubiriye kire 2-3 adakira, kumbe ni inzoka zibituma. Urumva rero ibi rero ntibiraba agatumba, ntibiraba ibihugu. Ça ne regarde pas les pays les uns ou les autres, ça regarde tout le monde. Tunahitajika sisi wote kwenye afya nzuri, sio kwetu tu au huku tu au kule tu, hapana. Sisi sote duniani inahitajika tuwe na afya nzuri. Kama uko na afya nzuri, ulinde afya yako nzuri, ujilinde na familia yako, utatengeneza familia vizuri. Kama hauna afya nzuri, hauwezi tengeneza mapenzi ya mke wako, hauwezi tengeneza mapenzi na mume wako. Si tu n'as pas une bonne santé, si la santé n'est pas bonne, tu peux pas aider la famille. Il faut que tu sois fort, que tu sois bien en bonne santé pour aider ta famille. Ça regarde tout le pays. Ça regarde tous les pays, ça regarde le monde entier. Ce n'est pas pour un seul pays. Voilà. Nivyo rero turiko turavuga tete, biraba twese abakuze tumenye ikikenewe, tumenye n'ikidakenewe. Sivyo, ibidakenewe tubyihorere, ibikenewe tubikore. Urumva rero ufise ibisukari mu mubiri ukura muri ivyo dufungura bisanzwe, ugaca ugira ibindi wongerezamwo, tunywa icyayi kirimo isukari, tukanywa ibiyeri birimo isukari, tukanywa amafanta harimo isukari. Ibyo byose bituma tugira ubuzima bunyoganyoga. Kandi amasukari menshi nayo nyene atuma abantu bazana imifunyunyu, basaza n'ingoga. Utwo rero mboga ibyo bita salade turya bibisi biratuma tubandanya dufise ifreshere y'abantu bakiri bato kandi dukuze. Nta myaka rero yo gusaza ihari. Ibyo je nibaza ko ari byo badushizemo, kuko nirabira ko nkaraba no ku bandi bafata iyo ngendo nanje nafashe yo gukurikiza imibereho myiza, kubaho neza, kurya neza, gufungura bikwiye, kuryama bikwiye. Urumva, kudatongana, kutavuga nabi, kutakora ibintu bikubuza, bigutesha agaciro mu kibano, kudakora ibintu bibangamira abandi. Ibyo byose biduha kugira ubuzima bwiza, biduha kugira umwizero, bituma abandi batwizera, batwiyumvamo, natwe tukagira ijambo ryiza mu bandi, tukumvikana mu bandi, tukumvikana mu kibano, tukumvikana mu gihugu no kwisi yose. Tugejeje ngaho, umaze kuba wafunguye concombre ukagera kuri etape y'igitunguru ca rouge, niyo wobigira par etape, ukavuga uti uyu munsi nzogira concombre, ejo igitunguru, ejo concombre, ejo igitunguru, ejo concombre, ejo igitunguru. Si vyiza kubicanganya, kuko igitunguru ca rouge muzorabe uri kuragikata, urazi yuko ukorora amosozi. Harya ukorora amosozi nuko gikomeye, nuko gikaze, nuko gifise ingene kizoca gitunganya imitsi mu mubiri, amaraso agatembera neza, kujya amosozi yo mu maso avayo. Abenshi bavuga ngo amosozi yavuye uba uri koroza amaso, ntacyo kumbure usanga ari byo cyangwa atari byo, tuzobiraba turabe ko ari byo. Hama igikuru nuko ugifunguye icyo gitunguru kikugirira akamaro ca rouge, na ya concombre ikugirira akamaro, hama ikaduga neza. Ngira rero ngaruke nuko umudamu wawe kijya gikorwa cyo gutwara moto si cyawe wenyine, abadamu bafisemo uruhara runini.
ariko nawe mukabura. Abadamu barakunda umugabo yambara neza, impuzu zimeshe, impuzu zisa neza zijyanye smart, kaba smart naho ubukuze. Hama ntiwibagira akadeodora, ako n'agaklendeye ku bagabo. Abagabo ugenda n'agadeodora gahezegura kandi shira mu nzu, ku buryo ugiye ugenda umota neza, uje akakumva umota neza. Iyo akumvise umota neza ni hahandi niyo umwemvise ngo muje gutwara moto azana akanyamuneza, kuko abasanzwe akwiyumvamo agukunda kubera usa neza, umota neza. Abadamu baranka abagabo babamotera nabi, ntibabikunda. Nawe iyo batabikubwira, twebwe iyo secret twarayimenye ko turi aba artiste, turarondera ibi nibi, kandi noneho twiyemeje no kuba barimu abigisha ibi nabiriya, tukabiyaga ko none simbahe agaklende agakebuzo ni nkebuzo. Iyo nkebuzo rero nshaka kukubwira ko abadamu barakunda umuntu agira nti amota neza. Nubona ko n'umuzukuru aciye abyemera, ati yatwenga ubu yuko aciye atwenga. Urumva rero barakunda umuntu amota neza, umuntu asa neza, ameze neza. Nico gituma usanga kenshi bakunda kwipodora nabo kugira ngo tubabone basa neza, umushatsi bakawusokoza neza, bakawugira neza kugira ngo tubabone basa neza. No kuvuga rero namwe bagore, mu gihe hari umugabo wanyu ivyo avyibagira, mwibutse umubwira icyo ukunda, muvyumve kumwe. Hama niyazani yakubwira ati ndarushemerewe nabi, wewe rero cubifata positive, umenye ingene uza kumutwara poli ntucike intege, kugera igihe ni moto ishobora kwaka kandi ikaduga umusozi neza. Kuko ubizi ko twadukonkombre kagatunguru wamugiriye amaze imisi agafungura, uranamwumva no mu bukomezi n'ingene ahonyora n'ingene agenda uravyumva. Bibwirwa benshi bikumva bene ibyo. Tuzoza turakeburana buke buke, nibaze yuko muzoba muvyumva. Mfise vyinshi zobabwira kuko ibifungurwa ni byinshi kandi byose bigamije kimwe. Naho bimwe bivura amaso, ibindi bigatuma amaraso atembera neza, ibindi bikazibura imitsi, ibindi bikatubuza kugira constipation n'ibindi byose bihuriza ko no kugwaragurika bica bihera. Iyo ufungura uko buryo navuze ukaruhuka bikwiye, kuko buryo umuntu agenewe kuruhuka amasaha 8 n'imiburiburi. Naho dukora cyane kugira ngo twiteze imbere, umuntu ategeza no kuruhuka, kuko itiro iyo utariryamye riribika. Hari umunsi uzoryama bikakunanira no kuvyuka kubera iki ryatiro ryaribitse. Nitiro naryo rirafasha kugira uryame neza, uruhuke neza, hama ushobore kwatsa moto kandi duge neza. Akayabagu rero kubazo bikurikiza bagasanga akayabagu ni kose, kuko kubura akayabagu ni ingwara, kandi ni ingwara ibabaje. Ni ingwara ituma n'abantu bahukana cyangwa bakagira amadivorce cyangwa bagakora ivyo vyaha byo gucana inyuma. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Bye, tuzosubira. Yari Kazoza Film Media yariko irabagira inama à travers la langue de Gaposho Ismail. Ego tutaongeza kuonana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you.